Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe naho utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi. Ndakwipfurije rero kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Imakamba umukenyezi ari mu minwe y'ubutungane yagirizwa guta umwana ahejeje kwibaruka. Uwo mukenyezi w'imyaka 35 haba muri zone Mugeni ya komine Kayogoro yibarutse umwana mw'ijoro ryo kuwa 2 Nyakanga 2024 nk'uko amakuru atangwa n'abajejwe intwara bimenyesha. Uwo mukenyezi akaba asanzwe yubatse, umugabo wiwe akaba nawe nyene ari kurondera ubuzima. Ngo yoba yaratinye ko umugabo azomusangana umwana batavyaranye niko kumuvyara maze amuta mu kazu ka surwumwe. Ababanyi bamaze kumva uruyoya rurira baraje kuraba ariko umwana yahavuye acikana. Uwo mukenyezi akaba ari mu gasho ka parake i Makamba mu kurindira kazocibwa urubanza na sentare. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi abahungabanya umutekano mu ngendo z'indege no ku bibuga vyazo bagiye guhagurukirwa. Ivyo biri mu neguro zibiri z'amabwirizwa inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri ubu wa 5 Nyakanga 2024 mu ngoro y'amakoraniro iri mu Kigobe. Ayo mabwirizwa akaba ajejwe guhana ivyaha bikorerwa mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere. Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ugutwara abantu n'ibintu yasiguye ko hari ivyaha bimaze kwibonekeza ko bikorerwa mu kirere canke mu bibuga vy'indege vyo mu Burundi no mu bihugu bari kumwe mu muryango mpuzamakungu wishinze uruja n'uruza rwo mu kirere biciye mu ngendo z'indege OAC maze bikahateza umutekano muke. Vyinshi kuri iyo nkuru ndetse n'ivyashikirijwe n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi nyuma y'amezi yababa abiri yejejwe na sentare isubiramwo imanza ya Gitega, Emilienne Sibomana n'ubu aracari mu munyororo. Kari akanyamuneza ntangere ku muryango wa Emilienne Sibomana yahoze hari umunyamabanga w'ishure Christ Roi ryo kumushasha Igitega ku wa 10 z'ukwezi kw'indwi 2024 aho sentare isubiramwo imanza ya Gitega yamenyesha ko Emilienne yejejwe ku caha yagirizwa co kwambika ibara. Ariko abaryango bararindiriye barabura ko uwabarekurwa gushika n'uyu munsi. Twabajije uwamuburaniye Mishera niyo nizigiye aburanira Emilienne Sibomana igituma uwaburanira atararekurwa kandi yarejejwe. Yeshura ati nanje ubwanje ndababaye, narabajije muri parake banyishura ko ikibazo kitakiri mu minwe yabo ahubwo nokibariza muri Gasamburamanza. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo itari nziza ni mukanye mu buryo burambuye wija kure. Nayo kandi umwigisha wese muri komine Kiganda hategerezwa gutonda ku mirimo ku munsi wa mbere hafise ineguro ikwiye y'ivyirwa hazokwigisha. Ivyo akaba ari ivyashikirijwe kuri ubu wa 4 z'ukwezi kw'icenda 2024 kw'ishure shingiro rya Kivyeyi mu nama yo gutegura umwaka w'ishure wimirije. Bimwe mu bibazo bihanze abigisha bashikirije harimwo igitigiri kinini c'abana mu kirasi kimwe kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu bigatuma bigorana gukurikirana neza abana mu gihe c'ivyirwa. Ibikoresho vyo kwigishiriza ko icirwa c'igifaransa mu myaka ya gatatu ndetse n'iya kane navyo nyene ngo nta bihari. Hari kandi amashuri afise ibirasi bike hamwe n'ubukene bw'utuzu twa surwumwe aho akaba ari nko muri Ecofo Kivyeyi. Kuri ivyo bibazo vyose umuyobozi w'ishure n'inyigisho muri komine Kiganda Jean Claude Nsengiyumva akaba amenyesha ko vyashikirijwe ababijejwe akizeza ko bizoza biratora inyishu. Umwigisha wese akaba asabwa ariko gukorana umwete n'ubwira kugira haboneke umwimbu ushimishije.
mwomenya ko komine Kiganda uyu mwaka ugize kane kuva mu myaka y'ibihumbi 2021 iza mu kibanza ca mbere ku rwego rw'intara ku rwego rw'intara ya Muramvya mu kumenyesha mu kibazo co mu mwaka w'icenda. Uyu mwaka yamenyesheje ku bice 97 n'ibice 51 kw'ijana, ibice bigera kuri 44 n'ibice 5 kw'ijana muri abo bakaba bararonse uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo burambuye wija kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru itari nziza ivuga ko Imakamba umukenyezi ari mu minwe y'ubutungane yagirizwa guta umwana ahejeje kwibaruka. Uwo mukenyezi w'imyaka 35 aba muri zone Mugeni ya komine Kayogoro yibarutse umwana mw'ijoro ryo kuwa 2 Nyakanga 2024 nk'uko amakuru atangwa n'abajejwe intwara bimenyesha. Uwo mukenyezi akaba asanzwe yubatse, umugabo wiwe nawe akaba ariko ararondera ubuzima, ngo yoba yaratinye ko umugabo azomusangana umwana batavyaranye, niko kumuvyara maze amuta mu kazu ka surwumwe. Ababanyi bamaze kumva uruyo yarurira baraje kuraba, ariko umwana yahavuye acikana. Uwo mukenyezi akaba ari mu gasho ka parake Imakamba mu kurindira ko acirwa urubanza na sentare. Abajejwe intwaro muri komine Kayogoro baratera ivyatsi iyo nyifato, bagasaba abubakanye kwirinda kurenga ibigo kuko bitera ingorane nyinshi. Urunani FENADEB ruharanira agateka k'abana rwo rusaba ko hoba inyigisho zikwiye zijanye n'inyifato runtu, bagasaba kandi ko hogwizwa akazi ku buryo abagabo batoheza ngo baje kure cane yabo bubakanye, kuko ari bimwe mu bituma haba inyosha mbi z'ubusambanyi. Vy'ukuri mukunzi wacu, umuntu yubatse arenga ibigo womuhanura iki kugira yisubireko, canke womubwira iki canke wobwira iki uwuriko aravyiyumvira kugira ngo ntashike aho abikora? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abahungabanya umutekano mu ngendo z'indege ndetse no ku bibuga vyazo bagiye guhagurukirwa. Ivyo biri mu nteguro zibiri z'amabwirizwa inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri uwu wa 5 Nyakanga 2024 mu ngoro y'amakoraniro iri mu Kigobe. Ayo mabwirizwa akaba ajejwe guhana ivyaha bikorerwa mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere. Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ugutwara abantu n'ibintu, yasiguye ko hari ivyaha bimaze kwibonekeza ko bikorerwa mu kirere canke mu bibuga vy'indege vyo mu Burundi ndetse no mu bihugu bari kumwe mu muryango mpuzamakungu wishinze uruja n'uruza rwo mu kirere biciye mu ngendo z'indege OAC, maze bikahateza umutekano muke. Akaba agira ati ivyaha bikunda kwibonekeza ni ugukoresha indege canke ibirwanisho mu kwica abantu, mu kubakomeretsa canke mu gusambura inyubakwa no konona ibidukikije babikoze n'ibigirankana. Harimwo abakunda kugendana ibirwanisho biturika, abakorera iterabwoba, harimwo kandi n'abanyuruza canke bakazimiza indege bakoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi kugira ngo baje kuzikoresha mu ntambara. Ivyo bikaba vyarigaragaje mu mwaka w'2001 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi. Ayo masezerano hashingiye kuyi Beijing yo mu mwaka w'2010 n'ayi Montreal yo mu mwaka w'2014, ashingiye kuyi Tokyo yo mu mwaka w'1963, akaba azofasha Uburundi n'ibindi bihugu bigize uwo muryango kumvikana ingene bazoja barahanira hamwe abagirwa n'ivyo vyaha, maze bifashe kugarukana umutekano w'abantu biyunguruza biciye mu kirere hamwe n'ivyabo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko inyuma y'amezi yababa abiri yejejwe na sentare isubiramwo imanza ya Gitega, Emilienne Sibomana n'ubu akiri mu munyororo. Kari akanyamuneza nangere ku muryango wa Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga w'ishure Christ Roi ryo kumushasha i Gitega ku wa 10 z'ukwezi kw'indwi 2024,
aho sentare isubiramwo imanza ya Gitega yamenyesheje ko Emilienne Sibomana yejejwe ku caha yagirizwa co kwambika ibara ariko abaryango bararindiriye barabura ko uwabarekurwa gushika n'uyu munsi. Twabajije uwamuburaniye Mishera Niyonizigiye aburanira Emilienne Sibomana igituma uwo aburanira atararekurwa kandi yarejejwe, yishura ati nanje ubwanje ndababaye narabajije muri parake banyishura ko ikibazo kitakiri mu minwe yabo ahubwo nokibariza muri gasamburamanza. Aho ni mu gihe inyuma y'iminsi ibiri Emilienne yejejwe, parake yaciye yunguruza urubanza ku wa 12 z'ukwezi kw'indwi 2024. Nubwo rero urwo rubanza rwungurujwe, Mishera Niyonizigiye wasigura ko hisunzwe ingingo y'amajana 262 n'iy'amajana 326 agace ka gatandatu zo mu gitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa, biratomoye neza ko yategerezwa kurekurwa akaburana yidegemvya. Nk'uko abandanya bishikiriza Mishera Niyonizigiye, itegeko rya majana 262 rigira riti iyo uwukurikiranwa kw'icaha yari asanzwe apfunzwe yeze icaha canke ahanishijwe ihadabu gusa aca apfungurwa ubwo nyene naho hoba hashinzwe urubanza rwo kunguruza, kiretse iyo yari asanzwe apfungiwe n'ikindi caha. Nayo ngo akarongo ka gatandatu k'itegeko amajana 326 kagira kati iyunguruzwa ry'urubanza nayo ngo akarongo ka gatandatu k'itegeko ry'amajana 326 kagira kati iyunguruzwa ry'urubanza nirihagarika urubanza rwaciwe rwambika izera uwagirizwa icaha rumucira ugupfungwa umunyororo w'agateganyo canke rumucira umunyororo ungana n'igihe amaze apfunzwe. Mwomenya ko Emilienne Sibomana yari yaciriwe urubanza na sentare nkuru ya Gitega rw'imyaka 5 yo gupfungwa no kuriha ihadabu y'imiliyoni 5 BAF. Nayo ku wa 10 z'ukwezi kw'indwi 2024 akaba yari yaronse urupapuro rwa sentare isubiramwo imanza ya Gitega rumumenyesha ko yejejwe ku caha yagirizwa co kwambika ibara umuyobozi w'ishure Christ Roi ryo kumushasha amwagiriza akagoba izaragiye. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru nari naguteguriye iriko ivugwa mu gisata c'ubutungane. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe byiza n'umunsi mwiza.